ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera vuga uti amina. Haleluya. No musi ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo ico uri kiruta ivyo urimwo. Yesu ashimwe cyane mbwira ico ico uri kiraruta ivyo urimwo. Haleluya. Tubayeho mu buzima aho ivyo tuba turimwo rimwe na rimwe biza bikagira inguvu nyinshi cyane, bikatugora, bikaturemera, kandi bikatwafekta ku rugezo rwaho uza kwisanga ivyo turimwo bigera ahantu vyempoza mu buzima bwacu, bigatuma mu buzima bw'umuntu yamenye Imana atakaza icarico canke areka kubica kwiye kuba bifatiye ku bintu ari karacamwo. Iyo turiko turaba mu bihe vy'umugisha mwinshi canke iyo turiko turaba mu bihe vy'ingorane nyinshi, hari igihe bishika mu rugendo rwacu tugahinduka, tukaba babi, tugatakaza ivyiza vyacu. Waganira n'umuntu akakubwira ngo kuva ntanguye guca muri ibi bihe, kuva nciye muri kijya gihe, kuva habaye bijya, natanguye kwisanga ndi mu ngeso mbi. Aha ndabivuga cane cane mfatiye ku ngeso zitari nziza, usanga umuntu ari karabamwo ariko ugasanga bifatiye no mu vyo ari karacamwo. Ugaca rero wisanga ico wahora uri canke ico wahamagariwe waragishize ipembeni, wacitse uyundi muntu, kandi ukumva umenga biri legitime, ukavuga ngo ntimuzi ingorane nabayemo. Ariko ndaje kubwira munsi muri kino gitondo ivyo ubamwo n'ingorane ucamwo ntizikwiye guhindura ico wagizwe. Ico nagizwe kirakomeye kurusha ivyo ndiko ndacamwo, kandi ivyo ndiko ndacamwo byaba vyiza canke byaba bibi biza gushinga intahe, biza gupruva réellement yuko ico nagizwe cabaye. Hari abantu utazomenya engagement yabo ku Mana kugeza umunsi uzobabona bari mu mugisha, binjira mu bihe vy'umugisha ukabona ubuzima bwabo burahindutse, batanguye guhinduka, badahinduka neza ariko bagahinduka bacika babi. Ariko ivyo navyo bikaza gushira habona icakoretse mu buzima bwabo, swat nticakoretse canke n'ikintu gikorwa kitarashitswa neza, ariko ugasanga rimwe na rimwe ibi biratubera ikibazo. Usomye mu Bami ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 2 n'umurongo wa 5, niyo verse yonyene nza gusoma kuri no munsi. 2 Rois chapitre 5 verset 2 kugera kuri verset 2, kuva kuri verset 2 kugera kuri verset 3 n'ama verset abiri. Kandi Abasiriya bari baragiye kunyaga ari bitero. Muri uko kunyaga bafata mpiri umwigeme mutoya mu gihugu c'Abisirayeli, araheza abincoreke ya Mukanamani. Bukeye abarira inabuja ati, icoma databuja akaja kuvugishwa n'Imana abisamariya yo mukiza iyo mibembe yiwe. Haleluya. Igihe Abasiriya bagenda bagafata Israeli bakayidevasta, bagaturira ibisagara, bakica n'abantu, barakoze ikibi kininiya muri iki gihugu, bituma igihe cyose ababami ba kera baja kugwana bategerezwa gutahana ibintu vyerekana puissance, ibintu vyerekana victoire. Kimwe mu bintu batahana bateye igihugu, swat batahana abanyagihugu bo muri ico gihugu bakabagira baja, niko vyagenze no kuri ba Daniel n'abandi bose, bakabagira baja kugira ngo vyerekane yuko mu bakozi bakora ibwami haba harimo amoko n'amahanga yose umwami yaba yarashoboye gukonkerisa, akaca batahana, bigatuma bivugwa ngo aba n'abavaha, aba n'Abasiriya, aba n'Abafilisitiya, aba n'abavahe, bigatuma umwami biboneka ko akomeye kuko yakoregwa n'amoko menshi. Ikindi kigira kabiri caba, ntibatwara gusa abantu ariko batwara n'ubutunzi bwabo. Basanze amahanga asenga ibigirwamana canke basanze amahanga afise ibintu bavenera, bagerageza gutwara ibikoresho, yaba ibikoresho vyo mu nzu y'Imana, bakabitwara muri ca gihugu kugira ngo umwami avye-expose ku bashitsi biwe, azabereke yuko afise abantu batandukanye
afise ibikoresho bitandukanye byaba ibya Egypte byaba ibyahe agaca bimanika ni ukuvuga ngo ndavyita trophée z'umwami les trophées du roi canke ibikombe by'umwami byari byo kwerekana ingene akomeye agacazana abavuga iki kirimi bose bakamuserva abantu rero baje kumugendera bagaca bati uyu n'umwami ari puissant kuko afise influence ku mahanga uko niko byari byarabaye uretse ko umwami yatwara abantu n'abasirikare biwe bakomeye baratwara aba esclave baja kubakorera kwa gusa uyu mwana w'umukobwa twasomye yari kwa Namani biraboneka yuko yari umwana atagiye muri condition nziza kuko vyumvikana ko nta n'abavyeyi yari afise kandi ntiyarafashwe neza kuko yari umu esclave ariko kimwe mu bintu bitangaje muri histoire twasomye canke muri inkuru dusoma ningene uyu mwana amaze gushika kwa Namani Bibiri ivuga ko yari umukozi w'umugore wa Namani siko kari agaservante ka la maîtresse ariko aparvena kubona yuko chef d'état major wa Syria ariwe Namani agwaye imibembe kandi yama yiyagaza uyu mwana bimushira ahantu ho kugira gute bimushira mu kibanza cyo kugira ikigongwe acabwira inabuja aramubwira ati databuja yogenda iyaba ari i Samaria ahari umuprofeti uyu muprofeti yari Elisa iyaba ari Samaria yari gukira imibembe ndashaka kuvuga ngo uyu mwana yagize umwitwarariko wo kubona sebuja amufashe nabi kandi yagiriye nabi abi wabo uyu mwana yagize umutwaro n'umwitwarariko wo kubona sebuja akira ni gute wo kwipfuriza Namani gukira ni gute wo kwipfuza kubona Namani yakiza imibembe kandi muzi ikibi bakoreye igisagara canyu muzi ngene babivye ibintu bakabicira abantu bakabaturira n'amazu iki ni kimwe mu bintu bitwereka yuko hari abantu mu buzima bwabo nubwo baca mu bihe bigoye kandi bikomeye baparvena kumentena ikintu ciza cakoretse mu buzima bwabo hamwe no kuba bafise ibibazo bariko baracamwo bakaguma ari babandi muri kino gitondo aje gutera intege ndakubwira ngo peu importe ibihe uzocamwo byaba byiza canke bibi ugumuri wewe ici Imana yakugize nta kintu na kimwe kijustifia yuko wowe uhemuka ukaba mubi ariko no musi muri kino gitondo ndashaka gushimikira no kukubwira ngo birashoboka nk'uko uyu mukobwa byari bimeze hari igihe bishoboka ukaba mu nzumbi vuga uti inzumbi iyo nkoresheje iyi terme inzumbi sindiko ndavuga infrastructure canke construction canke design mbi ndiko ndavuga ngo kuba mu nzumbi ni gihe uri mu gihe kigoye aho hantu hagoye hagacika inzu yawe uyu mwana w'umukobwa iyi nzu niho hari hacitse home niho hacitse muhira ariko muhira yari amerewe gute eske yari comfortable nkuko yarameze ubwa mbere no eske yari afashwe neza nkuko yarameze ubwa mbere no hari gihe muhira haba atari heza ico nshaka kwita muhira ndiko ndavuga situation uri kuracamwo ibihe bitandukanye uri kuracamwo umuriro uri kuracamwo ukudatahurwa uri kuracamwo ugutakaza uri kuracamwo hari gihe ikibazo kimera nk'inzu yawe hari gihe situation mbi imera nk'inzu bayemwo ukumva umenga iyo uvyutse mu gatondo nivyo ubona iyo uryamye mu ijoro nivyo wiyumvira environnement yawe na ambiance kugize kabigizwe n'igihe kibi mbega iyo ndi mu gihe nk'ico nifata gute eske iyo ndi mu gihe nk'ico mparvena gute kugumana ico Imana yangize sindagitakaze kuko kitavaria en fonction y'ibihe turiko turacamo narabonye abantu benshi twicara akansigurira yuko igituma asigaye afise ingeso mbi ni kubera ivyo bamukoreye narabonye abantu benshi uba witeze ko ivyamwa vyiza bakijijwe ariko akakubwira ko ivyama vyiwe atari vyiza kubera bene data ivyo bamukoze ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo wowe wavutse kugira ngo ube mwiza kandi igikorwa Imana yakoze mu buzima bwawe nico kukugira mwiza nta situation nimwe ijustifia ko wowe ugenda wiyampira kuko muri Yesu tuva mu bwiza tuja mu bundi ninda ntahura muri kino gitondo iyo uha avantage ikibazo kugira ngo giforge ingene wifata uburi kurakengera ico Imana yakoze ariko ntiduhagaze ngaha kuko tudafise ibihe bibi vyacu ariko duhagaze ngaha kuko hamwe n'ibihe bibi vyacu Imana irabikoresha kugira ngo ituvanemo ikintu ciza ariko nta na rimwe duhabwa uruhusha rwo gushita
muco dukwiye gutanga nico dukwiye kuba ngo kubera ivyo turiko turacamwo. Bwira mu micanye uti ibihe bibi vyawe ntibijustifia inyifato mbi yawe. Haleluya. Mubwira uti kandi ntiwemere ko biguhindura. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ibihe vyawe Satani azobikoresha kugira ngo akonone, ariko ivyo bihe nyene Imana yitegure kubikoresha kugira ngo ikuryoshe, igukarishe, kwambika ubwiza utarufise, iguhe uburyo utarusanganye. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe ubona umuntu afise ubutunzi mu buzima bwiwe ukabona araryoshe, ukagerageza kwibaza aho yabikuye. Ariko ndaje kubwira yuko kenshi Imana ikoraniriza hamwe ibintu vyose, haleluya, kugira ngo bitugirire neza twebwe abizera. N'amasituasiyo yacu mabi Imana yavyaje umwimbo mwiza, atugira meilleur kurusha uko twayinjiyemo tumeze, kuko ubwo nibwo buntu bwa Kristo no munsi muri kino gitondo. Amen. Iyo uhagaritse kuba ico ukwiye kuba mu buzima bwawe, Jesse nibaza ko hari ejo nariko ndaganira na David, turiko turavuga ibintu umuntu aba yarabonye mu buzima. Ako ndashaka kubwira ko mu buzima hari ibintu bibaza ko ari ivyo ukeneye kugira ngo ubuzima bwawe buryohe. Ako ndashaka kukibutsa yuko burya ikintu ca mbere kiryosha ubuzima bw'umuntu ni igihe umuntu yamenye ikibanza ciwe, ukamenya ico urico n'ico ukwiye gutanga. Nta kintu na kimwe wowe uzoronka co hanze gifatika kizokuzanira umunezero nk'umunezero wo kuba ico ukwiye kuba. Hari abantu benshi bari malheureux kandi bari miserable kandi bafise ibintu wowe bibaza ko ari ivyo ukeneye, kuko atakintu kikugira mwiza ngo kikuzanire ubuzima bwawe kuryoha. Ariko igihe ubuzima bwawe buriko burakomplisa une mission quelconque, igihe ubuzima bwawe uko burashitse umugambi w'Imana, aho hantu ni ubaye panwi ukaryoherwa ukamererwa neza. Rero ndagomba kubankuhaja ndababwira ngo kuba ico mwahamagariwe kuba ntibizokwama vyoroshe, kuko hari igihe muba muri mu situation agoye. Mwibuke nka ca giti Yesu yagenda, Bibiri ivuga ngo Yesu yashatse kucamura kw'ivyamwa ngo asanga ntigifise ivyamwa. Yesu acagira gute? Arakivuma. Akivumye aragenda n'abigishwa, bagarutse basanga cumye. Ariko abigishwa bagize sentiment ya injustice, kuko nibumva igituma Yesu akivumye, kuko Yesu yakivumye mu gihe cici, nticari kiri suppose kwama. Ariko kubera iki Yesu yareka arakirondera kw'ivyamwa kandi atari gihe co kwama, Yesu yagomba kwigisha abigishwa biwe yuko twebwe abamwizeye igihe cose dukwiye kuba turiko turama. Nukuvuga ngo no mu bihe vyacu bigoye n'ibihe vyacu bibi, Imana izoza iturondera kw'ivyamwa, Imana iturondera kw'ijambo ry'umugisha, Imana iturondera kw'ijambo ryo guhindura abandi n'iryo kuremesha abandi. Yesu ashimwe cyane. Kuko dutewe hafi y'amazi, twama mu bihe vyose, mu gihe ciza n'igihe kibi. Imana n'ubuntu bwayo birihagije kugira ngo bituzanire ivyamwa n'igihe abantu bibaza ko tutokwiye kugira ivyamwa. Nico gituma Yesu yabaye desi, kuko ico giti cari kiri suppose kumuha ivyamwa kironderako. Kandi Yesu kuko atidendaguza ntihari kuza kurondera icamwa ku kintu kidakwiye kumuha icamwa. Ariko naho les circonstances canke la situation canke klima y'ico gihe wibaza umenga ntigikwiye kwama, Yesu wewe ni kuko yavuze ngo cari bikwiye kwama. Wewe wibaza ngo igituma no munsi umeze nabi ni kubera waciye muri bijya bintu byose. Warabuze umuvyeyi, warabuze akazi, barakwirukanye, barakubesheye, pasteur yaragukubise ishuti akwibikashe, kandi yari umuntu w'Imana. Uca bate ale na jewe n'abandi twese tuzoja mu ijuru, nimba ujya mu banda azoja nane nzoginjira. Hari abantu baba mu makosa kuko bagiriwe amakosa n'abantu batari bakwiye kubagirira amakosa. Ugaca wumva ko biri justifié, kuko umuntu qui a abusé de toi, il n'était pas supposé ko abuser de toi. Ariko ndaje kubwira ngo naho wowe wahemukiwe nanje, wowe ukwiye kwama ufise ivyamwa. Yesu ashimwe cyane. Kuko jewe sindi reference yawe mu gakiza, repère yawe mu gakiza ni Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Jewe ninahagarara neza, tant mieux pour toi. Ariko ninanahagarara nabi, wewe ntiwakurikiye jewe, wakurikiye Yesu Kristo. Sindi objet ya chute yawe, ahubwo kandi bigomba kukwigisha ingene ukwiye kuba maso no kudakurikira umuntu, ugakurikira Yesu, kuko ntahemuka, ntananigwa kandi ntazogukoza isoni. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngira mu ncana uti nta gituma wohemuka. Haleluya. Mubwira uti gumuri wewe.
ibihe bigoye birashobora kuza, ibihe by'umuriro bizoza mu buzima bwawe, ibihe byo kutumvikana n'uwo mwegeranye bizoza mu buzima bwawe, ibihe bishushe, ibihe biremereye, ibihe byo kudatahurwa, ibihe byo gutabwa bizoza. Ariko nka wa mukobwa mu nzu y'amagorwa, uyu mukobwa mu nzu y'amagorwa yatanze ijambo ry'ubuzima, yabwiye nabuja ngo mama, uyu mupapa wawe yogenda iyaza kuba ari Samariya, ahandi mwaturira mukagira nabi. Hari umugabo mutazanye yitwa Elisa, uyu mugabo yogenda impande yiwe, ndisuri ko umugabo wawe yokira. Nigute uyu mwana atanga ijambo ry'ubuzima kandi ari mu nzu y'amagorwa? Nigute uyu mwana atanga ijambo ry'ubugingo kandi ari mu nzu y'agahinda? Nigute uyu mwana ashobora kugira icifuzo ciza ku mwansi wiwe atasomye verse ivuga ngo mugire neza abansi biwe? Reka nakubwira ikintu kimwe, niba wahura n'Imana ntuzorinda gusoma umurongo wa Bibiliya, ariko n'igihe Nouveau Testament itari bwandikwe, igihe Ancien Testament avuga ngo œil pour œil, dent pour dent, uyu mwana yarageze ahantu aravuga ngo naho aba bantu bangiriye nabi, ariko iwacu hariho Imana, reka bimbere aka karyo ko nashize muri inzu y'amagorwa, niburi buri nkora ikiraka cyo kuvuga Imana yanje, kugira ngo inzu y'amagorwa aba bantu bagowe icikiye umunezero kuri bo. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ntitubwira suite y'ubuzima bw'uyu mwana, ariko kandi jewe aka kadada ndakaapplaudisse. Yesu ashimwe. Abadada muri nga Yesu ashimwe. Yesu icompa mukamera nk'aka kana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri ino myaka turi mu myaka ya mediocrité vraiment. Abantu batubwira kugwa n'abakristo bo mu rusengero. Abantu batubwira ngo reka sha. Ngo ni wowe wenyine. Ngo uzobura uwa mbere. Ngo uzogera gute? Abantu badukoca mu kibi turasengana. Kare twe tukikizwa batubwira ngo mube hangwe hanze hariho ibikoko. Ariko kandi Petero yavuze ko ibikoko biri ndani. Pourquoi? Kuko umwansi yaraparvenye kudutuma dutakaza agaciro k'ico Imana akoze mu buzima bwawe. Nta mpamvu nimwe ijustifia ko ukwiye kureka kuba ico ukwiye kuba, kuko umugisha wawe uri mu kuba wewe. Haleluya. Umugisha wawe uri mu kuba wewe ico urico. Ndashaka kuvuga uno munsi muri kino gitondo ngo nta muntu numwe aremwe, nta muntu numwe yexista, nta muntu numwe ariho adafise ikintu ciza yotanga. Naho bakuze bakubwira ngo na rusura, naho bakuze bakubwira ngo na midomo, iyo midomo iyo nyene. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ushobora kubona umuntu atomvye en amour n'iyo midomo akavuga ashaka kuzana gufotora, ukajya amahera ya publicité. Igihimba wakuze uzi ko arico kibi cawe kikabidire ryawe. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko Imana ntiyihenze, mwese murabatunzi b'ubuntu bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ugomba kumenya ngo jewe ntekeye iki mfise iki kugira ngo ico ufise ugishire à disposition y'abandi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Hari emission nigeze kubona mu misi iheze muri televiziyo, ntangazwa no kubona ingene muri nature ikintu cyose kirafise ico kimaze. Burya nta kintu na kimwe kidafise ico kimaze. Ikintu cyose Imana yaremye kirafise ico kimaze. N'inyongori, n'ikintu cyose n'umubu, ikintu cyose Imana yaremye kirafise ico gishobora kumara. Ariko iyo uri kuraraba ibyo twita diversité muri nature, siko uza gusanga Imana yarashizeho urutonde ku buryo uza gusanga hariho lion mu ishamba ifise hori y'ubustar, ariko hariho n'ibindi bintu bizana uburyohe na equilibre mu ishamba ariko bidafise hori y'ubustar. Ariko kandi bibayabaye, ariko presence yavyo muri création irafise equilibre izana. Asangwa n'Imana mu bintu yaremye muri nature, atakintu na kimwe cajeho par hasard, ariko byose bifise ico bimaze. A plus forte raison, mwebwe yaremye mu ishusho ryayo, mwese murafise ico mumaze, mwese murafise ico mushoboye. Naho abantu bokubwira ngo wewe ntacuri, ndaje kukutangariza uno munsi muri kino gitondo ngo nuko utaratangura kuguruka amaso ngo wirabe mu bundi buryo, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaremwe mu buryo bw'igitangaza, muri vyaremwe vy'agaciro bidasanzwe. Bwira umuco ati waremwe mu buryo bw'igitangaza. Akaho cherche gato nagize ndakubwire gato, dufate nko mu ma plante. Ubuhinga buratwigisha ko ama plante ariho kugira ngo produise oxygene, iyo n'ama plante. Ayandi arakuraho oxyde de carbone, agakuraho ibintu by'ubumara biba biri mu butaka. Ayo yose n'ama plante. Siko iki nacone ama plante arastabiliza sol, ahantu hari imisozi yoroheje canke ibiki yotemba akabistabiliza. Sivyo? Hariho kandi n'amaplante abera ivyo kurya utundi dukoko turi mu ishamba. Sivyo? Iki nacone amaplante arastabiliza cycle y'amazi.
nuvuga ngo ikintu cyose ubona naho wohindukira ngaha dufise bikike ko mwarabiciye uko uravyumva ariko ahantu hose woja ikintu cyose ubona hariho igituma kihari bimwe turabizi ibindi ntavyo tuzi ariko si kubera utabizi bidafite ico bimaze nico gituma ngomba kuvuga ngo nawe naho utazi ico umaze ushobora kuba utakizi canke abantu batakikubwira ariko si kubera ignorance dufise y'ico urico katacumaze ariko ndagomba kwibutsa umuntu wese ari hano muri kino gitondo ngo urafise ico umaze nico gituma mu bucuti bwacu n'Imana tugomba kumenya ngo mbega jewe niyihe uti Imana yampaye mu bwami bwayo niyihe hole yanje niyihe responsabilité yanje Yesu ashimwe cyane ikintu candyoheye n'ama insects burya ama insecte amashugwe canke ama plante amwe mubona sivyo ama insecte araza akadekompoza ama matière organique sivyo canke agatanga ivyo kurya nasavye agacapo k'inzuki mu agacapo k'inzuki enga kariye urabona kajya kan niko nagerageje kuraba aje y'abantu nza kwigisha no munsi canatora akantu ko batahuza ijya ni fleur ariko kandi ajya amashugwe menshi mubona ntashobora kubaho kandi ntashobora no kwihoproduiza hatabayeho ibikoko amashugwe yose akuzwa n'utu insecte tugendagenda mu ishamba kuko nk'uyu mubu uko uravyumva iyabeye aka kantu karaza guteba karatevye gatoya uko uravyumva ujya ari karasigura ivyo abeye igirize gukora abeye iraje ijya abeye iza ije gufungura sivyo ariko bivaye n'ishugwe hari gihe abeiza iri male canke ishugwe rikaba ari kigabo yo ikaza ikayishugwe rikaba ari kigore yo ikaza ari kigabo ikaza ije kwironderera ivyijya ariko iri kirarondera ivyijya uko uravyumva iraza igasiga ivyivanye ku yandi mashugwe ikaza ikabisiga kakorokeyemo hariya murabona akabuto gaciye kagenda gaciye kinjira ndani rijya shugwe rica rigira gute rica riza rikiforma rigacika irindi canke rikavamo irindi shugwe aho gasanga kubera amashugwe adashobora guhura ngo ajyamane ikigabo n'ikigore ibi bikoko biza kwinuhisa ku mashugwe nivyo biza bigemuye imbuto z'ikigabo canke z'ikigore ya mashugwe akavyara amashugwe yose mubona ni bikoko bigemura imbuto amashugwe ntimurayabona ajyamanye sivyo abantu b'Imana ariko araza hakaza ama espèces atandukanye agize gute kubera role na responsabilité y'ibi bindi bikoko bihari ikintu mutari muzi abantu bankumubu ndashaka kubona amaboko yanyu hama abantu bakunda shokora ndashaka kubona amaboko yanyu hajya kakao uravyumva kimwe mu bintu bituma ivyara shokora canke ngira gute n'umubu je narigeze gusenga mu ijoro umubu uri kuranya ndavuga Mana ariko we naho waremye ibintu byose n'intumbero nkaje wowe waremeye iki imibu wayiremeye iki wayikoreye iki uravyumva ako nimba ukunda shokora ugomba no kugira agasempati gato basi ku mubu Yesu ashimwe cyane haleluya nukuvuga ngo ikintu cyose kiri muri nature uravyumva bijya bikoka ajya ama insecte uravyumva bimwe bifisa amase ibindi bigaburira imizi y'ibiti ibindi bigira gute haleluya nukuvuga ngo ikintu cyose exista kirafise ico kimaze caba kizwi canke kitazwe ibi ndiko ndabivuga kugira ndakubwire ngo wewe urafise ico umaze haleluya Yesu ashimwe amen abo twari kumwe mu gatondo navuze kuri Paulo yanditse igitabo c'Abafilipi yandika igitabo c'Abanyefeso yandika igitabo c'Abakolosayo ibi bitabo byose Paulo yavyandikiye muri prison ni inzu y'amagogwa ariko Paulo mu nzu y'amagogwa yanditse ibitabo no munsi biduhezagira ntiyavyanditse ari muri 5 étoiles ntiyavyanditse ari kuri beach ntiyavyanditse ari muri yacht ari kari bronze no ibi bitabo yavyanditse ari mu nzu y'amagogwa bisobanura ngo naho wewe uri kuraca mu gihe kibi ntibisobanura ko ukwiye kuba mubi ariko muri ivyo bihe bibi vyawe uri kuracamo ushobora kuzana ijambo riremesha abandi bazoca mu bihe nk'ivyo bakaraba ingene wewe wavyifashemo bikabaha icizere kandi bikabatuma barondera iyo Mana yagushoboje guca muri ivyo bihe wandika igitabo c'Abafilipi ivuga ngo ni munezerwe kandi munezerwe gutuye umuntu atubwira kunezerwa uyu muntu Paulo na Sila baririmbira mu ibohero kandi bari mu nzu y'amagogwa how come abantu mu nzu y'amagogwa bashobora kuririmba louange na adoration hari gihe tuzatwa ngo Paulo na Sila baliomba abakristo barasema Sila murango wa gereza ugasho ntaho babisomye niko bari milango ya gereza haikugeuza hali yao ya ndani walikuwa ndani ya gereza lakini wakaendelea kukua watu wa kumshukuru Mungu wakamshukuru kwa mambo mazuri na mambo mabaya hawakugeuzwa na mambo Bwana sifiwe sana
iri bivuga ngo twebwe dufise uburenganzira bwo gushishikara kuba ico turico, haba mu bihe vyiza canke mu bihe bigoye, kuko ico Imana yakoze mu buzima bwacu kiranesha isi. Niko Bibiliya ivuga, ukwizera kwacu kuranesha isi. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Sinzokwiga kuba umupagani kuko ntanguye kuronka amafaranga. Sinzokwiga kuboregwa kuko mfise amahera y'imivinyo. Sinzovuga ngo umugabo ntahazwa n'umugore umwe kubera akadaga gatanguye gusunika, naronse agakontra ka 100 million. Calm down. Wari utunzwe n'umugore umwe yambaye igitenge, umenga yaramanutse, ushika mu gisagara uhasanga abana, ariko reka navuga ikintu kimefunga amaso, ubandanye. Mukecuru wawe mumanure aze n'igitenge ciwe. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko ugikenye wakunda Imana iragukuza, ariko ntiyagukujije kugira ngo uze guhemukira mu gisagara. Bwira umuntu mwicaye uti usirimuke neza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mubariye uti sirimuka neza. Ntitugororoka kubera dukenye, ntitwifata neza kubera vyanse, ntitwaje gusenga kuko tudafise ayo kuri beach, naho yoba yuzuye mu mufuko. Tubanza kuza gushima Imana yacu, isoko ry'ivyiza ryose, isoko ry'umugisha wose. Hama nitwaheza turagenda kwijoyinga beach, ariko kandi haleluya, reka n'abakenye bamenye ko n'abatunzi basenga. Yesu ashimwe cyane. Reka gukoza isoni Imana, reka gusirimuka nabi. Oya vrema, nukuri hari igihe bibabaza, my friend, hari igihe bibaza. Yesu ashimwe cyane. Umviriza, haleluya, tugomba kuguma turi babandi, bishobotse tukarushiriza kuba beza, arakini haturudi nyuma. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nja kurangiza ngira mvuga iki kintu. Nasanze mu buzima biragoye kuguma uri wewe. Haleluya. Ariko uno munsi nagomba ko insista mvuga ngo wewe urafise ico ufise gitandukanye n'icabandi. Haleluya. Turi mu myaka abantu bose babwiye ngo hari ico Imana yabaremeye, abantu bose baca babona ama projecteur, abantu bose baca babona ya gloire iri exagere. Ariko burya hariho abantu Imana yaremye bakora ibikorwa bifise akamaro ariko bitoye, bitaboneka. Icambere mukime uko uravyumva, hariho ikintu citwa kuba comparé hamukaba complexe. Siko comparé et complexe. Hari igihe mu buzima dushaka canke dukura batubwira yuko haraho tutarashika. Jewe mpora nishira mu gitigiri c'abantu bakuze bafise impamvu nyinshi zo kuba complexe. Nta bwenge bwinshi nari mfise mu ishuri, kandi murabiza abavyeyi mwebwe ngene mumeze, mukunda abana bafise ubwenge, ariko ngira mvugira abana batari brillant. Yesu ashimwe cyane. Mama Yesu ashimwe cyane. Wa mwana atahaye wa 36. Jewe ninjiye muri première année naradubuye. Ndubuye ndaja muri deuxième mu nyuma, ndaja muri troisième, kameme troisième narayirenganye. Menga muri cinquième naradubuye. Na cinquième naradubuye. Cinquième biragoye. Jesse ndabona umuntu afise hoko nk'iyanje. Hama no muri sixième ncananirwa nationale kabiri, ariko kameme bwa gatatu baca barantwara muri privé. Rero hari abana bakura vraiment atari bitangaza mu ishuri. Ni babana b'amakuru d'histoire iminsi yose, ni babana bama bakubiswe amakonzi. Hejuru y'ivyo nari nonze. Sinzi abavyeyi bubu ngene mufata abana bonze, ariko abavyeyi bakera ntibakunda utwana twonze. Nakuze bambwira ko ndakazingo, uravyumva? Ikintu conyene narinzi nshoboye rero gukina umupira. Bagacanga ngo ivyo bizokujana he. So hari igihe abana nk'abajewe dukura abantu badukompara n'abari brillant, hama iyo comparaison ikadushiramwo complexe. Ugacukura uri convaincre ko atakintu na kimwe ciza gishobora kuva muri wewe. Nta kintu na kimwe ciza wewe woshobora. Kandi ivyo
bigacika nka doctrine ukabibirivinga ugatwenga ukihagarara ko nkuko ushobora gusanga aha anya turiko turihagarara ko ariko kandi muri wowe warapfuye utiyemera hari ibintu byakumanuye ariko ugasanga kuko wabaye compare n'abari excellent mu bintu bimwe bimwe ugasanga nta kintu na kimwe cigeze kivaloriza ibindi vyiza wowe ufise ugacukura ukaja muri adolescence ari kuri persuade ko atakintu na kimwe ciza ufise ndagomba kubwira umunsi muri kino gitondo warabaye compare canke warashizwe mwihiganwa n'abantu bafise ibyo bakurusha bica bituma wowe wevoriwa ubona ko atakintu na kimwe ufise ciza ariko hano hantu muri kino gitondo mwese muricaye mwese muko muranyumviriza Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane bisobanura iki bisobanura ngo nanje ndi mwiza sivyo bisobanura ngo muri Kristo Yesu hariho identité ugomba kudekuvra kugira ngo iyo nayone uyubakire ko ikubwira ico abantu batakubwiye Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane kuko ushobora kuba ufise faiblesse muri iki nakijya ariko ntibivuga kuri nul ntibivuga ko wewe uri imperekeza y'abandi mwisi ntibivuga ko wowe wavutse par accident ntibivuga yuko wowe Imana itajije kubaka hama gucura yicika ngo itaragushira bahora babivuga ku bantu badafise ibisusu ngo bagi Imana itaragishira ko igisusu uravyumva vuga ute oya hewe yandemye neza mu ishusho ryayo nduwigitangaza naremwe mu buhinga budasanzwe sindi fort muri mathématique ariko ndi fort quelque part sindaha découvrir ariko quelque part ndi fort Yesu ashimwe cha quelque part hari ikintu ufise quelque part hari ikintu Imana yampaye Yesu ashimwe cha abadafise igisusu Yesu ashimwe cha abadafise amaguru Yesu ashimwe cha abafise imitwe minini Yesu ashimwe cha haleluya turi beza Yesu ashimwe cha nakuze ntashobora gusobeka kuko ntanda nari mfise ifata ceinture nasobeka nkabona hari ikinogo hama ndasenga Imana ngo mvyibuhe hamirampa akadaga cakantera complexe none je ndo wande nagize ingorane ndi mutoya ngize ingorane nkuze ibyahora ari probleme ubu probleme icitsindi none tubigenze gute igihe turi abantu babaye compare bidevelopa muri twebwe complexe ndaje kubwira ngo nta muntu n'umwe muri mwihiganwa Yesu ashimwe cyane nta muntu n'umwe wokwiye kurabira kuri speed yiyo kila muntu na speed yake hariho abagira 100 metres hariho abagira 200 metres hariho abagira marathon hariho abagenda bitonda kandi bose baronka medaille d'or ntibafise speed imwe ariko umwe wese afise speed yiwe nico gituma mu izina rya Yesu Kristo ukugereranya n'umuntu afise icyo kurusha uravuga uti Imana yaramuhezagiye muhabijya ariko nanje mfise urugendo rwanje nimba ugenda nk'igifyera genda uzoshika nimba usimba nk'igikere simba uzoshika ariko nta comparaison hari n'abantu iyo bagomba kukubwira ikintu bakugereranya n'abandi ngo urazi yuko ngo hariya ngo bo babigira gutya kugira ngo nawe baca gutera kubuja reka kumbwira ibyo abandi bagira jewe ngira ivyanje Yesu ashimwe cyane kubera umwe wese afise umuhamagaro wiwe kandi umwe wese afise amavuta yiwe umwe wese afise ingene Imana imukoresha n'undi afise ingene Imana imukoresha turi mu myaka competition iri kirica abantu aho abantu bari compare bagerageza kuba ico badakwiye kuba none je nk'ahanoza nkaca shaka kuririmba nka Davidi bon sanzwe ndi hafi ariko shatse kuvuga Jean nkashaka guforce oya Yesu ashimwe cyane bwira umwishanyo uti wewe uri wewe nyene haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane umviriza impuzu zose zigezweho we ntizikubereye haleluya Yesu ashimwe cyane ibigezweho byose wowe ntibikubereye kuko hari abantu bafite amataye nkaya yacu amataye yacu amaguru ni maremare umutumba ni mugufi siko hari ibintu no kwambara ntibimbere ariko hari ibimbera Yesu ashimwe cyane nta comparaison nta competition wowe ukeneye kuba wewe nsubira mubwiye mu cote uba wewe
haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niwagera ahantu wemera ico urico, uzotangura kubona domaine ya benediction yawe na domaine ya impact yawe, kuko wavuye muri parenthèse igukompara n'abandi. Ntiyakagira ugukompara n'umuntu mudasangiye umuhamagaro, mudasangiye n'ubwiza. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Ikigira kabiri nshaka kuvuga, ntukabeho ubuzima bw'abandi. Haleluya. Ntukabeho ubuzima bw'abandi. Iki kiraruhisha. Iki kiragoye. Bwana sifiwe sana. Igituma umuntu des fois agerageza kubaho nk'uko abandi babayeho canke ngo akora ivyo bakoze ni kibazo ca confiance twifitiye kubijanye n'ico twagizwe. Umviriza ibintu bizogushikira. Ni wabaho ubuzima atari ubwawe kuko aribwo bukuzana habona, reka mvuge gutyo, uzobaho uri frustré, uzobaho udahagijwe, kandi uzobaho uri critique kuko abantu indani barasanta kwica urimo atari icawe. Hariho abantu b'abahinga mu guforsa destin no guforsa ibintu atari vyabo, badafitiye amavuta. Ariko ico bizokora, uzokwama wumva muri wowe udahagijwe, kandi n'abantu bazokwama bumva hari ahantu utabashikana. Nico gituma biri important ko jewe menya uwo ndiwe. Vuga uti kumenya uwo ndiwe. Haleluya. Amen. Nasanze mu buzima biri important kumenya ico urico. Iyo dusenga, iyo tuza mu masengesho, iyo twegera Imana, Imana iraduha gutahura identite yacu, ikaduha no gutahura couloir yacu ya APL, ikaduha kumenya aho twirukira, ikaduha kumenya environnement dukoreramo n'iki ishaka gukoresha ubuzima bwacu. Ibyo byose biri mu bucuti bwanje n'Imana, niho nimenya. Jewe igikorwa ca mbere mpwemu yari yakoze mu buzima bwanje cari kigoye mu gakiza, cari ikintu co kwiyemera. Je nakuze ntashobora no gutwenga kuko deja amenyo yanje yararuta visage yanje. Hari igihe mbona abantu batwenga baguma bameze gutya, nkaca nibuka ingene nahora ntwenga kuko bari barambiye ko ndi vyinyo, kandi vraiment hariho abantu hongora hagacaza ivyinyo bininiye. Le temps yuko umutwe ukura kugira ngo umutwe ungane n'ivyinyo vyiwe vy'amezi, iyo yindi myaka nakana kaba kari monstre, ukabonye urirukanka. Sinashobora gutwenga, sinashobora kuvuga ntifashuko. None abantu b'Imana ntimubizi ko hari abantu tukigowe gutyo. Mbwira umucaye ngene ugowe. Raza abantu n'ubu kugeza n'ubu muhira adashobora kwambara ikabutura kubera ngene bavuze amaguru yawe karama kirda. Uravyumva? Ukama wambaye ipantaro ibujumbura harashushe, uri mera wambaye ipantaro ntayuza gukura, uhakwa no kuyiryamana. Uravyumva? Ariko reka nakubwira utwo tugura Imana yatukunze gutyo nyene. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Kumbura ikabutura ryawe niryo sohoka kwibarabara ariko ryambarire muhira basi, ariko harashushe. Sindiko ndabaho ubuzima bwawe, ndiko ndabaho ubuzima bwanje. Nukuri jewe baranshira imbere kuvuga ubutumwa nkaba ndisuri ko jatakiye na kimwe novuga. Sinigeze niyemera, navuze kuko bansunikiye imbere, kandi nkumva yuko n'umuntu wese agize ico ashimye mu byo navuze nkibaza ko ambesha. Kuko telma ico kinyoma cingene wavuzwe kirakudetruiza gushika naho muhemu yarazaka kuvuga ko ikintu c'Imana vyanka kucakira, kuko muri wewe uri persuadé, ni mensonge wamaze kumira, yacitse doctrine yawe, uri persuadé ko wewe atakintu na kimwe ciza ufise. Ikigira gatatu shaka kuvuga, hariho ibikorwa Imana yaguhamagariye ntibiboneka ariko biri important. Turi mu myaka ya social media, umuntu wese aba populaire kubera ibintu bimwe bimwe akora, nimba ari umakiya, nimba ari ugira gute, abantu bose bagaca bacika baja gukora ico kintu. Nimba ari uririmba, nimba ari uwigisha, abantu bose bacashaka gukora ico kintu kuko abona ko ico kizotuma agira consideration mu bantu.
ariko ndagomba kukubwira ngo igihe Imana yarema ibintu muri nature, ikarema inzuki, ikarema ama insecte, ikarema ibikoko bitandukanye, ikarema utuntu tumwe tutanazi turinda kubonera mu emission kugira ngo tumenye existence yatwo. Imana yaturemye tumwe tutazwi ariko dufise ico tumaze. Turi mu myaka igoye kuko turiko turondera popularité, ariko kandi nyanda kubwire yuko n'umuntu aba populaire kubera ingabire yiwe imutumye amenyekana, agizwe n'abandi bantu bataboneka bakora ibintu bito bito bibayabaye ariko bagacika ibikoresho byo kumupropulsa loin. Twirinde ikintu kidusunikira kuba ico tutarico, kuko nta kintu na kimwe iyo ari Imana yakigushizemo kitazozana umugisha, kitazogutuma uhembwa mu ijuru, kandi kizogutuma ubaho neza uri behind the scene. Hariho abantu bataboneka, hariho abantu batazopfa baje ngo baze ngaho imbere, ariko abo bantu baratugize. Jewe Imana yampaye umugore wa vrai mwiza vrai. Umugore wanje imwe mu makarita afise, imwe mu makarita umugore wanje afise, umugore wanje titre niniya imugize n'umuntu atigirisha. Hari igihe abantu baba mama pasteur canke abantu b'abagore b'abakozi b'Imana usanga abantu babashira ko pression. Wewe kutagira iki, wewe kutagira iki, wewe kutagira iki. Asha umunyabwiza wanje ntaco agira ataciyumvamo, kandi n'umuntu atabayeho ashaka guprova abantu ko nawe ari umukozi w'Imana. Kandi ngenda abwire ngo biragoye kuba umugore w'umupastori, kuko abantu benshi bakompara umugabo n'umugore. Ngo bwana Ken mtu mzuri sana, ngo urebe bibi yake nuko uko uravyumva. Kubera iki? Uko twege turaba star ariko bo ntibaboneka. Hari n'igihe abagore b'abapastori rimwe rimwe baca bashaka gukora ibitari vyabo kuko pression y'abantu. None wewe kutagira iki, none wewe kutagira iki, mama kibakiriye ivo. Uko uravyumva, ikitari icawe si icawe, icawe ni icawe. Kandi vraiment kunjera jewe ni place ikomeye muri eglise. Kunjera Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu bakora ibikorwa bitaboneka ariko bikagira impact niniya, mwe mukabona baboneka ariko ntimubona bataboneka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hariho utwareme ngaho mu mashamba mutazi ico dukora. Hariho n'ibikoko mu ishamba bijejwe kurya ibikoko birondoka cyane. Mu ishamba hari ibikoko birondoka, vuga uti kurondoka biravyara cyane. Kubera rero risque ya surpeuplement, hariho amalion abijya. Iyo lion iriko irarya amantilope biriko iraregura croissance numérique yabijya bikoko kugira ngo ishamba rigumane équilibre, kuko vyovyara ibara rikagwa. Wowe ubonye lion iriko irakijya urababara ngo yo ngira kariye. Oya, ico nico yahamagariwe, iraregura population y'ibikoko birondoka. Ico nicijejwe, sivyo? Hari utundi dukoko tugemura ibintu, hari utundi dukoko, reka navuga utundi dukoko tugira makaka, ibiti bigakura bikaba géant, kandi ayo makaka ari special, ariko n'abarimye ntibo yafata ko ni quantité ntoya, ariko twe dukoko ni méchant. Kagize kaka ngaho igiti kirakura kigapusa kikagira gute, uko uravyumva nico kajejwe. Ntimukazi nimuzokabona, nikari kuri ecran, nikari musi ya projecteur, ntituzi n'ingene kitwa, ariko icimana yakaremeye nikijya nyene. Turi mu myaka aho twese dushaka kuba barurangiranwa, ariko umugisha wawe sukumenyekana. Umugisha wawe nukuba ico uhamagariwe kuba. Yesu ashime cyane. Naho hole yawe iri invisible ariko iri important, kuko ira maintenant équilibre y'ibintu bimwe bimwe. Absence yawe absence yawe izotuma habaho déséquilibre y'ibintu bimwe bimwe. Murambona byaranshike ukaja guhamba umuntu abantu bose bafitiye umuhari. No mu magroupe muri mo mwese mwamufisa abantu babamerda muri korali, mu magroupe yose hari abantu bakorogana. Ariko we nabo bantu bakorogana iyo ugiye kubahamba ucubona inkumba abantu zose zabafashe bakugwasha ngo wahora nkoroga. Murambona n'abantu bandika n'abantu bandika kuri statut ngo kivuruga wanje arapfuye. None kari kivuruga, yani le fait que célèbre kuvurugana kwiwe ça veut dire ko arico yarakubereye, ariko kandi absence yiweje kwereka yuko hari ikintu kinini ya ubuze. Ndashaka kuvuga ngo nta muntu numwe, ndabibabariye, nta muntu numwe ngaha atari important, adafise icamaze. Yesu ashimwe cyane. Bamwe bafise amahore ari visible, ariko abandi bafise amahore ari invisible, ariko quoi que invisible ils sont importants. Amen. Rero ndangiza mvuge ngo
muco wagizwe cyose ukibe fully. Ntiwemere ko circonstance, ntiwemere ko ibihe bimodifya icyo ukwiye kuba. Tanga icyo ukwiye gutanga, maximiza mu myaka yawe yo kubaho. Tanga icyo Imana yaguhereye ubuntu, uzotangara. Kizokuzanira umunezero abantu batakizi, bakaza bakagupresenta ngo ubu niwagira ibi inya yuko tutari tumuzi. Ntibikenewe ko bakumenya, ariko si kazima wowe uri kurabikora, kandi iyo position uriko ni Imana yigushizeko. Yesu ashimwe cyane. Muri football ntiduserebra aba defenseur, muri football baserebra twega aba buteur. Yesu ashimwe cyane. Ko batabizi twebwe aba buteur. Yesu ashimwe cyane. Nibo baba celebre muri football. Mwavyumvise ibyo navuze? Mbarizo mwicaye ko yavyumvise ibyo navuze, kuko mutavyumvise zahateba aho hantu ndahabasubiriramo. Baserebra ababiteur, kuko nitwe tuzana resultat. Ariko imbere yuko tuzana resultat hariho construction igigwa kuva ku ba defenseur ikagira gute. Sibo baronka Ballon d'Or, ariko nibo batugira. Yesu ashimwe cyane. Rero ikiri important sukuba rurangiranwa, ikiri important kuba efficace muri domaine yawe. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. Muhaguruke dusenga Imana, hama tuvuge ngo Mana, haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira Imana uti Imana nkoresha. Haleluya. Hari ico yaguhamagariye, hari ico yakugize, hari ico yaguhaye. Yesu ashimwe cyane. Mpagurukiriza mu micaye mu bwite warahezagiyoye. Turi ingabire y'Imana igenda genda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bwana sifuwe sana. Bamwe muri mwege muzorera aba president, bamwe muri mwege muzorera abana bazocika ibitangaza. Murantangara iyo mbonye biography z'abantu bakomeye, ukumva bariko baracelebra ba mama wabo. Akavuga ngo mama wanje ntiyize, ngo ariko ico ndico cose ni mama yakigize. Nawe ukibaza ati nagira ni Harvard yakugize icuri. Ariko akavuga ati ni mama. Mama ntiyize ariko mama yarangize. Ba mama Yesu ashimwe cyane. Ba mama natanisikie amina kubwa sana. Ba mama Yesu ashimwe cyane. Bamwe muri mwebwe ntimuzoba rurangiranwa, ariko abana banyu bazoba barurangiranwa. Kandi nibamara gukura bazova ngo mama yagize gucyanya, mama yampaye ikinya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bizodufasha kuba mu bibanza byacu no gukora ivy'Imana yahamagariye ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Bamwe muri mwebwe hari igihe bishika nko mu makorale bakavuga ngo mihaba nipi microphone, ngo siyaenda ku microphone. Reka nakubwire, hari utaja kuri microphone ariko agize decor, uri background. Yesu ashimwe cyane. Kandi abantu baravye bisa neza cyane. Warubizi hari ibintu iyo bitahuye uracelebra icurimo kandi ukagikora neza cyane. Kuko icudahawe gishobora gukrea frustration, ukamara 5 ans muri korari uri frustre, kandi uri umuntu wo kuzana amashimwe, ariko umutima wawe ukabamo umururazi. Kubera iki? Kuko ivyo ni Imana ibikora. Harundi ashaka kuza ngo nguye aje vuba muri life center ngo ajejwe ibi, ngo kandi ngo ni gakuya kuya. Reka nakubwira ikintu kimwe, si ibintu bya nimero matricule siko, ariko icufise kirakudistinga. Kandi niyo kikudistenze ntibivuga ko babondi baguterura amaboko batariko barakora ikintu. Hari abafise amahoro ari primaire, hari abafise amahoro ari secondaire. Ndangize ndababwira ngo Joseph ntiyigeze aba numero 1 kwa Potifari, yamuhaye byose kiretse intebe yiwe n'umugore wiwe, acika numero 2. Muri prison, ujejwe prison yamuhaye byose, aguma ari numero 1, amugira numero 2. Ageze kwa Farao yamuhaye ibintu byose, amugira ngo ico ntaguhaye ni impeta yanje yo gutegeka kanje na royaume yanje, acika numero 2. Turacelebra Joseph, ariko Joseph c'est un expert en numero 2. Hariho abantu muri mwege mwahamagariye kuba ba numero 2, ariko reka 2 ni hafi. Hariho na ba numero 10, hariho ba numero 10 ngaha. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nimba numero 10 ariyo role yawe, yicelebre, yiryohererwe, kuko uzi guhemba azoyiguhembera. Yesu ashimwe cyane. Naho itigeze iza kuri foto, naho itigeze igira première page ya Facebook, naho itigeze ibi ya mbere, uri numero 10. Haleluya. None ndi imbere
ashaka kugukoresha ico we washaka apana ico wowe ushaka. Waduhamagariye Yesu, arico wahamagariye ishengero ryawe muri kino gitondo ma. Haleluya, avuga ngo Mana mpindura Mana ico wampamagariye. Sishaka kubaho ubuzima bw'abandi, sishaka kuguma mu makomplexe igihe nabaye compare n'abandi, ariko shaka kuba Mana yo mwijuru, kuba mu kibanza nshaka mu Mana. Mana nshira mu kibanza. Oh, tu m'as établi dans la maison de l'Éternel. Tu m'as établi dans la maison de l'Éternel. Haraho wanshinze, haraho wanshize kugira ngo ndagukorere Mana. Mana ntituriko turarondera visibility, ntituriko turarondera kubarangiranwa. Mana ndasenge umuntu wese ari hano hantu, ndakweretse uwikengera, ndakweretse uwibona nabi, ndakweretse utitahura, ndakweretse Mana yo mwijuru waciye ahantu hakamumanura hakadiminiwa icarico. Ndashaka wisengera ubwira Imana yawe uti Mana nyereka Mana ico wampamagariye, mbarira Mana ivyanje, komeza ivyanje Mana, ryosha ivyanje Mana, wiza efikasite yanje. Haleluya. Igihe kimwe Dawidi baramusiza amavuta, bamusigira amavuta i Heburoni, ikindi gihe bamusigira amavuta i Yerusalemu, yahawe double portion. Ikindi gihe yasigiwe amavuta akiri iwabo, yahawe triple portion. Hari igihe Imana igwiza amavuta ku buzima bwawe, reka Imana igwiza amavuta ku vyawe, reka Imana igwiza amavuta yawe. Amavuta ni ikimenyetso ca efikasite muri domene yawe. Reka Imana muri kino gitondo, haleluya, mu gishingo co kujuragirika, mu gishingo co kuba mu bitari ivyawe, mu gishingo co kuva muri kimwe ugasimbira mu kindi, hagararaho Imana yaguteye, hagararaho Imana yagushinze. Uvuge ngo Mana ndagomba gusayangana aha hantu, ndagomba kugukorera aha hantu, aha niho wandemeye, iki nico wandemeye, iyi niyo tashi yanje, iyi niyo responsabilite yanje. Nyigisha kuryohererwa ico wampamagariye Mana, nyigisha kuryohererwa ico wanshizemo Mana, nyigisha kuryohererwa Mana aho wanteretse. Haleluya. Fata uwo mwicaranye umusengere, uvuge ngo Mana mushoboze Mana, mushoboze Mana kumenya ingabire yiwe, mushoboze Mana kumenya ikibanza ciwe. Ntugomba kuba nkanaka, ntugomba kumera nkanaka, ariko ugomba kuba wewe muri kino gitondo. Umuremyi wawe niyihenze kugira ngo aguhe hall iri secondaire, umuremyi wawe niyihenze kugira ngo aguhe hall ya gatatu canke ya gatanu. Waguhaye ico kibanza kibe, wagushizaho habe, waguhamagariye ico gikore, gikore avec excellence, gikore avec excellence, gikorere mwibanga, gikore uko gisa naho kija. Uhora azoguhemba. Haleluya. Azoguhemba, azokugirira neza, azosuka umunezero mu mutima wawe igihe uzoba uriko urakora igikorwa cawe. Oh Yesu we, Yesu we, turagushaka muri kino gihe ca competition, turagushaka muri kino gihe ca comparaison, turagushaka muri kino gihe co kuraba ivyo abandi bakora, turagushaka muri kino gihe ca pression zitandukanye. Mana dushoboze kuba abo waduhamagariye kuba, dushoboze kugendera mu byo watugendereshejemo Mana, dushoboze kugenda muri strategy waduhaye, dushoboze kuba Mana twebwe. Oh Mana ndasengera ishengero ryawe kugira ngo habeho originalite ku muntu wese ari hano hantu. Mana harakenewe originalite, harakenewe originalite,
harakenewe originalite. Ntidukeneye kwimita, dukeneye kwimita abandi, dukeneye kuja muri standard y'abandi, dukeneye kuba approuvé n'abandi. Dieu t'a approuvé, Dieu t'a approuvé, Dieu a témoigné de toi, Dieu t'approuve. Alléluia, alléluia. Wowe ikibanza cawe kibemwo, kibemwo, kibemwo. O Mana karifya, Mana shoboza abantu bawe bari hano hantu, shoboza abantu bawe bari hano hantu, uzana satisfaction mu mitima yacu mu kuba Mana mu byo watugize.